Be face on the front igira ukishaka Boniface Munyakayanza Matongo mbega umutumba witwa gute gacimbira kitwa gute hari umuhungu nabonye navuga basomwa yambiranye avuga ngo wo kugatumba naho utashe kumwibuka ni indirimbo motivation wakoze byinshi mu mwaka afise na byinshi bimirije tazobisangira n'urugendo mu gihugu hari Burayi iteramo hari ya mugabo motivation ni indirimbo yaje tubonera korotse ibitandukanye uri motive yego naho imvura yaguye ndi motive ukabutafenike motive no kuba nashize nta kindi cyo kuca ku motive yaho waciye ibyo nashiyemo n'ibyaro bituraba nkaba dusanga tuvanze amadosiye nzagema byasaba yuko tuba motive n'ibijanye n'iradiyo imiziki kubera ibijanye n'ubuzima busanzwe cyo twipobera nyene mbega nyene bifite tukiri ngaho inkwavu zigeze he bimeze gute ntiturapfa twariyongereye bimeze gute inkwavu zariyongereye narashize n'imitahe kugira zibe nyinshi zimwe nyene inganje yaguhaye warongereje izi amvumbuye tinyereka aho ziri mu maroche nerekanye azaravyaye ziyampaye izindi nazo narozongeye mubwira zibe nyinshi mbe zari zingahe yaguhaye zari 10 we nawe cyabongerezamwo bo igitigi naco nza kuvuga ariko zirimo nashize mu mutahe munini kugira nzomuhamagare ashobora kuvuga ati kumbe nashigikiye nakubise umushaka kuri iyo rorero riri matongo nyacinda handa birari ntibyemewe ko twitembere yakunze bahamagara tujane kugira ngo tubibereke burya ngaha na president zo namutumiye ndabereka ko atazimanya ngo ndazije mugabo gihagize ko bwa mbere wabyakiriye gute warumvise kandi shimwe nini cyangwa uvuze kari nakiriye neza kubera president kugabiye ikintu kivuye mu maboko ya president naho yo bakugabiye imbeba y'ikizungu ibari migisha kubera ko ingabire ivuye kwa president ivyara ibintu byinshi cyane wakiriye mbega iki inyuma y'ijya ngabire hari ibyo abantu bamwe bashikiriza harabo barabishima wakiriye iki muri rusange bo je nakiriye yuko umuntu wese nyene rega no ivyo ashaka hama je nibaza yuko critique je urazi ko ndazibaye mu myaka yose kuva nangura umuziki subwa mbere mari mu mataki yabaye hirya na hajya kandi byose bigira umwanya biheze bigahera hamwe nakibandaniza n'ubuzima aho twari ku nkwavu sidasiba akandi kamwe oya ikico shaka kongera ko nivyo arakora umuziki kandi uramuha amafaranga wataza no kushika ko wagena kuja i Burayi bazi ko anagiye muri Australia so hari amafaranga aba mu muziki urumva kandi no kugira ikindi kintu abarinje akoze ku ruhande naco cyo kugiza amahera naco ni ikindi kintu kandi abari naciza kurumva yarungije arase mundi mutaye mwizo nkwavu usanga ari n'ibindi kanaka kuba abarinje rimwe nibyo nubwo bisha ndakunze kubishira ahagaragara ugasanga mu jaro nkaho ugasanga police yene kuba adafite ibintu ku ruhande bitandukanye n'umuziki ubona byiciri kumuririmbyi kuba udafise ukundi tundi no wisumamwo ko gufasha kwikenura ariko byiki muririmbyi na kimwe vraiment kuko si uri kurabikora naje ubundi aragiye inkwavu uje tuvuga sinaje nga hari inkwavu naje nza mbere nyine izo nkwavu ziratanguye kuku ama jeni bazi yuko ndi n'umuririmbyi rega sasa rero ni urarima none uko naje hano ndiko ndarima bisigura yuko iyo uri kurakira akazi urahana abandi bagashikirwa rero umuririmbyi sinibaza ko kuririmba yego irashobora kuba origine y'ibindi byose akabaza kwa nyuma kumuri yo tutandukira motivation narimbaje nti mbega hari umwimbo utanguye kuboneka uvuye kuri zirya nkwavu cyangwa urujya bworozi bw'inkwavu uratanguye kurya ibyunguka n'ibyungura bivuye kubera ko ubu ndacevestisa kugira ngo zibe nyinshi cyane kandi urabizi yuko zibaye nyinshi nyine zunguka gusumba kujya ziba ari nkeya nakubwiye ko nashizemo imitahe kandi urumva ziravyara nanjye nikomeza ngaho sinibuka urafise umuganga azikurikirana bien sûr umva je ko uramutubariza aracutubwira zomubaza numva amezi zitwara kugira zivyara cyangwa kurya umunyu n'ibyari sota kurya ibyunguka n'ibyungura yavuye mu kaganuke wahawe n'umukuru w'igihugu yego vraiment rero ijya n'imigisha umuntu wese azobona president yamugabiye azobishimye kandi
bivuye ku mutima kubera perezida afise indi power itandukanye n'iy'abantu basaba. Mbega nyene bifase inyuma y'irya ngabire nta kandi kantu wungutse muri branding y'aba abo mvugana cyane kafatiye kuri cyane rwose kwera barabibona cyane nk'aba bantu baba bakuze badatahura iby'imiziki cyane bamwe batubona nk'abantu nyine umengo ni tugenegene nk'uko barabivuga bajya barashobora kuvuga ati kumbe na perezida arashigikira umuziki arashigikira abaririmbyi twe dusigaje iki kandi ari wari hejuru yabo bagaca oblige yo kudushigikira akaraba ibyo ukora indirimbo zisohotse ukumva araguteye intege cyangwa akakubwira ati yifuza ko twicarana harabo mwicaranye kubera cyane rwose ntabaguhaye amadills nataguha amadills kuba iyo connection yabonetse no mu wundi mwaka byo kunda ayo madills akaboneka uri kugahire nibaza ko kukijanye na connection kiza n'ibintu byose hajya iminsi yose ugenda uvuga ngo ngiye gutora amahera boyaguha ariko ibikurikira ntihagire ibiganiro bihabana amahera ntihagire ica kumara so ifo kubanza kumenyana n'umuntu akakwigisha nyene ushobora gushika kuri amadini so nibaza ko ari ikintu ciza cyane ni naco mwifuza cyane ko abantu bo muri leta cyane batahura nk'uko baravuga ijambo ry'utugenegene rive kuko irabeshe unavuga ngo umuziki nibaza baratoye ijambo risigura bamwe mu artiste mu munyatugenegene ngo basiga mwita umurimbanyi kurimbanya no gucira ku kurimbanya ari gushira ku rugero rwiza urera abarimbanya ari uwandika arafasha ibikiyumviro yagiteguye arakarimbanya hakabamwo indirimbo warukura ireresi ikiyumviro kirahatsa kirimbanya hagihiyanyura kurimba ubundi bwo turifatanyije sinzi ko mu kirundi ribaho ngaho kurimba hari haba byakira nkari gushatsa kugira ibintu kuboneka neza kugira ikintu neza ngo umurimbo cyane kurimba aho nkari wacu twegereye ibihugu byinshi Kongo n'u Rwanda n'u Burundi wavuze ngo umurimbo wawe ntacyo marira uvuga ko wowe twako abereye ugashaka kwigira hamwe gutoteza abandi cyangwa kubafata ibisanzwe bati ntunce ko ndabona ko waberewe kurimbanya ruba ibintu cyiza harimo n'ikintu cyiza kurimbanya rero ndabonye mbere ujya muhinga umwigisha muri kaminuza yashoboye gushikira icugwa ry'iryo jambo kuricura mengo tuzomuronga muri zino studio ni professeur Ferdinand Mberabigo kugira ngo atubwire n'ayandi majambo menshi bariko baracuko nabonye ko mwe yavuze ko Kirundi gikeneye amajambo ashika ku miliyoni 8 sinzi ndavyibuka neza aduhe byinshi nuko reka twigire kuri motivation motivation twabo tuwe motive tuje muri mood hanyuma tugende akakapfura kari kaguye kari bari barabona ubyegeranya ngurube motivation ije nka audio ibyo twatumenyere kuri Bface on the floor mugabo kandi ije ngo pap ikorotse tutatu yiteze atashimizanzabaye umunsi gutegura no gutegura ibintu no gutegura abantu ngo byahora biri why kubera bo je nibaza situation yasohotse mu mwarayibonye ino ndirimbo twayikoze n'abajya bahungu bakiri muri ntuzeya muri relation nziza nyine bagikorana hagiye mwayirivye kera yes ntabwo yari nshasha hagimaze nk'amezi angahe cyangwa bo twumve twayikoze twayikoze mu kwezi kwa mbere 2023 na kane amezi rero iriya concert twakoze muri Mutwenzi hari mu kwa kabiri twayikoze ndirimbo yari yabaye twayikoze mwaraje kwaruza byose ariko hajya nibaza yuko ibyabo nyene byari bitanguye kuba kubera ibyo iyo bahuritswe ntaho tuzije nawe hama kandi nibyo bapfuye navyo tuzije nawe yego kandi bashobora no gufata decision yo kuvuga bashobora no gufata decision ati umwe wese yikorane turabe ingene bigenda rega kwipima nyene byamyo twese twatanguriye mu groupe we niwanyakira ndi kumwe n'umwigeme yitwa Bebishu yego kera tukiri kumwe yarabandanije ubundi buzima bwiwe abananje ndabandanya iby'uwanje ariko tubihurije so naba rero barasha ko barabivuganye twebwe tukaje tuvyivangamwo tugasanga turahaguye so rero je bambwiye bati muri concert yawe dushaka kwandika music dushaka kwandika Melanin Boy na Ferdinand habo bahirije ntibibona yego
hama indirimbo rero après mbona ababandanya umwe wese asohoye indirimbo ndasohoye indirimbo tuvugana okay ubwo rero bisigura yuko bishobora gushika bivanye n'ibintu tubona ku marezo sociaux amajambo babandikako ugaje usanga nyene indirimbo jewe mbona yuko ndayisohora ivyo bava bigorana nkabona sindose support y'umwe canke yuri vuga James ibikorwa byinshi kubera je ndi umufana wa Love Music nimba ari mu bantu bifuza yuko bokorana bakabandanya uko bahora James bwa mbere kubera ko ndakunda nyene bakompletana urumva sinumva nyene bavanye yuko bakora ivyo bahora bakora mugabo gusa yatubwiye ngo ubu ni harya umukate munini ari wenyine urashaka ni vyiza yari yicaye ngaho Silva yicaye iterambere ntaho ryanka ariko kameme barazi nyene uko biyubatse nyene bari kumwe bisigura yuko uko biri kose ugerageje kuraba ushize imbere uwo mukate hariho ibintu usanga bipfuye abafite public barabagabuye kimwe n'imigambwe ngo umugambwe wowe ushigikira uriya undi ugamuye mu gace mutangura gutukana iyo ariko baratukana rero n'ibingyohera motivation iraje mu kirasoraso ca nshaka kumera nk'abandi rero nanje nagomba nshikaho nyene before kugira ndayisohore vyabaye uko nyene je nari narayihevye ndirimbo kwera je irazi nka kundi ndubu kera bwana arayikunda ubu narakuze ibintu tutabihurije kurabonye ati indirimbo wibaze ko wakuze nka ryari wahindutse bona ntabwo kubana na perezida akakuramutsa kwa nimba ari bacuca kuzuraheba sinoza disingara aba petit aravuga ati umuntu amaze imyaka myinshi aririmba wowe wanyakira nambaye uniforme nimoshi gipara urazibuka sivyo ndiko ndishorana n'abana bavuze uno munsi urabizi ko nanje birabisubiza inyuma haba rero kuvyerekeye iyo ndirimbo kiravuga ni Jenny nakora clip ndabona yuko ntashaka kubaronka byoroshe izo stress nazo shaka kandi mvuze ngo ntangure kuvyanga akarere nako nk'ivyaho ubu nyankiye iyo sanga haguye ndabireka oya nta numwe oya bose n'abagenzi banje riga bose n'abantu banje ari mu barundi atishaka ngo dukore nabwiye gusa ati ndakeneye yuko indirimbo tuyikora acambira ati none ko twebwe umwe wese yikorana nta kuntu iyo ndirimbo boyihoza harimo umwe yabimbiye muri bo kirabwira ni aho umugambi wa video kwari je narayikunda ino ndirimbo kandi ndayisohoye barabonye ko bayakiriye neza yanatsinze imbere n'inyuma tuza kubaza kandi nico tumanaja kirabwira ni okay bo indirimbo kubera twayifatiye umwanya tukanayiha n'amafaranga areka naco tuzobifatira umwanya twige ikizokurikira mu nyuma je numvise yuko iyo support yabo itarimwo shavuga indirimbo reka ndayireke hama ntibiduteranye sivyo bo icakurikiye nabonye ibintu bijanye n'indirimbo ya Alvin na Fernando bitangura kuzana induru ku marezo hari uwo bakuye nabo barabigeza kukugura mbona jewe post yose bagira baguma bangarukanamo kandi ntarimwo urumva kivuga ni pourtant je ndafise n'indirimbo turi go n'aba baja jewe ntawe ndi bukuremwo kubera bose ndi umufana wabo icyo nkora nta video ndi bukore nta stress nshaka nta na coming soon nta niki bazovyuka bayisangako ndayiterera ko niko vyagenze nagize nabi none imaze gusohoka namwe kujya kuronde bose bari postinze ndafise n'ama video yabo ngira barayabona Fernando yari posting cyane gose Fernando ari posting je nakibazo mfise n'umwe muri abo nakubwiye bo ibibazo ari bo babifitani kandi birashobora no kutaba bihari niye bakaza kubakina nga cyane ukasanga nuko nyene bimeze okay nuko je ko bwanje rero urumva nayisohoye muri iyo condition kubera mbonye babishizemo post yari yose nisangamwe harimo agafoto kanje ngo wa muntu yafuta amajwi ya B-face warasubiriye abarani cyo gati okay ubwo rero ko bagoma bangarukana ngo ngaha na Melanin Boy mu byo ya posting yaranshize ama promoters bose ku ma Facebook chivuga rero reka ntacu ndabihere projet yacu dufitaniye nihere biheze byo yote nako cyane isoho ngikije yacu cyo kidohita kiraguhitana kuko ariko nko kwandika kuri YouTube utanditse B-face featuring Love Music
kandi baravyase oya base kuri afishe y'indi oya no muri yo ndirimbo naho nyine baranse no muri yo ndirimbo oya nta numwe nabibajije oya no muri yo ndirimbo gusa before ibisohoka kuri narayimusavye yahindukiye yashitse muri Canada yayimpaye ari dimanche ndayibaha bose ndababaza mwumva ari sawa bose nabwira ni sawa Fernando arambwira ati je numva imeze neza vraiment mpindurira aka kantu ndamubwira yihindura sawa Nabwira rero mwitegure umwanya wari wose nzoyisohora. Eba nabukeye bayisanze kuri YouTube. Bose barayipostinze, ndafishe video ya Fernando, ndafishe video turi kumwe na ntuzere za ma challenges turiko turayiririmba. Je nta kibazo cyane kuri nawe wapetse. Nuko motivation iraje motivation. Iraje irashitse ishike biryo bombora ryari rihari twe tutaturaba mugabo ishitse muri top 5 ya EAC Live Show. Irahiganywe n'izindi. Iratsinze iba ya mbere imbere n'inyuma kuri page ya Facebook ifise decalage nini ku mavote uravye n'abandi kuri apele hoho ni bataka top 5 ya mbere twarose abakura benshi tugeranje n'izindi zimaze wewe engene yaje mu kivu yaje mu kumufururizo gihuti n'ivyanwa biriko birayivamwo ubibona gute yakirwa gute happy face. Je mbona nuko yasohotse ama concert yahagaze kwera ibintu by'imvura. Kenshi ubona n'ishure icumi kuragoye. Ya n'ishure. Tuba turi n'ibitoro byasubiri. Urumva aba rero. Ucibona ati uko biri kose urashaka kugira igipimo cha hit song kurayiririmba muri public. Ukaraba ingene bayiririmba, ingene muyiririmbana. Rero muri no mwanya ngeza ahantu hose ndumva bayivuze. Kandi nkabona abantu ariko barayiririmba. Iranorosha ifise melodies ifise refrain ifise amajambo atarenga abiri yonyine. Urumva nta numwe atoyiririmba nubwo yose ko no munsi. Rero hame ikaba yaririmbye n'abantu bafise public kandi bakunda cyane. Nta kantu ko kwicuza kubitagira video. Nokore ko Imana banicuza. Mugabe yo yagira video. Hariho video mu musango ni promotion. Yes, hariho opportunity yindi twari kuronka ku ma television. No kuba umuntu ashobora kubera hariho umuntu aje kuraba indirimbo kubera video. Arabeti eske bashizemo umukobwa ameze gute batinze gute nico ituma natwe tu video dukora two ku TikTok ushobora kuba obligé yo kumviriza indirimbo kubera uri kuraba image uri kurayiririmba. Okay. Rero bashobora inspiration cyane urumva deja uza kuraba image uri kumva n'amajambo uwo muntu arashaka kuba wowe washaka kuraba ivyo ariko arigira nimba ari comedy nimba ari umukobwa mwiza nimba ari ivyo byose biratuma iyo ndirimbo yumvira n'amakomande nta chimbiro ragira turasiye muri video hama kuko Alvin mu bintu yasiguye yavuze yuko hagati bo bavuze ati simwe gusubira guhurana naka mugabo arabapropoza kuri two shootinga igice ciwawe hamanzana no shooting undi gice cy'uwundi ujimbe naho turazana cyo cyo kubera ikino nja kurondera umwe kandi bose twari kumwe muri studio ntugeza honyene umwe je nabikubwiye mu byo nirinze ni stress kubera ko nkawe jewe ubingira ibibazo yo bihere jewe ni wamubingirira ngo bihere gutyo ego oya kandi nzi neza ko bona kubwiye umuntu wese akubwiye ati ikintu siragikunda mubahirize narabubahirije kandi bose tumeze neza cyane rero ako nja kubivyonga nahise none washaka nanje cingura Fernando niwa gukuramwe niwa gukura yewe none nimba ko ntuzemera nini baramukuye acha kwa mofera namba nuze ama commentaire yose bandika bavuga ngo nabamukuremwo bukiwe kimwe bukindi jera ndavuga ati oya jera uzwo mfendi nimwe bukindi nyene mengo hariho na kimwe kukindi twitege part 2 yego iri kwiraza ebana vuba cyane okay iyo tuba turayibangiriye akajambo ubwira rero arabagutoye kuri page ya Facebook EAC Live Show 1 nabagutoye kibiriraho bakuye mu mihingo yose Kayanza gutana amakamba Cibitoke Muyinga Ngozi n'ahandi. Je abantu bose ndabashimiye umufana wese ahaherereye kabisa wa telefone no wanditse commentaire Imana imuhezagire shimire kandi na organisation y'ikiganiro shimire n'uburongozi bwa Ndera Gakura atuka vraiment muradutera iteka kubera ko aya marezo sociaux subona za dutera amanyama ngo naka ngo afisha ama views menshi ngo arashusha agashindura démarche ntibazi power radio canke ya television
je ndayizi natanguye izo TikTok zidahari natanguye hatariho YouTube cyangwa Instagram na Facebook ngira niho yari igitangura naho ntiyaja ko umuntu ari we wese yego telefone umuntu wese yaba afise smartphone warida kuja muri cyber yego naho ni baba ufise amahera yo kuja unaziga no kumenya niyo cyber iri ivyo vyose rero umuntu azi power y'iradio numva neza ko no shima cyane gose ku bijanye n'abadushikira ku media n'abafana bacu batelefona kuko si benshi bafite ama smartphones nicyo bituma tuduze ruguru wumva nyine akuzi cyane mugabo atazi isura yawe urumva ubwo iradiyo ifite akamaro kanini cyane rero ku bwanje Imana ibampezagirire umufana je ndamwubaha cyane kurusha ibindi byose muri kariyeri yawe kubera barankuye mu bibazo bitandukanye ngira ngo mwarabibona yes yakora mu bijanye n'ibijanye n'imboga hari ibintu bya 16 hirya y'ejo muri 2004 ni rubuga rwa Instagram rwabaho utangije n'witwa Kevin Sisom ndetse na Mike bibiri na kane Instagram ariko mu Burundi tuharuraho yahashikiye urabona nibaza ko no muri 2015 umenga ntiyari bwashikinga ugiye kuraba hano wacu yashyize tete peut-être yakoresha abantu baba hanze n'abarundi ubona YouTube ugirageje kuraba hariho imyaka imaze ku ndirimbo zimwe z'abacanjura minsi usanga ziri ku makonti ari tutazi abazi create wasanga baba hanze ico gihe nigikire hamaye 2010 no post ya mbere atangura kujako post ya mbere yagiye kuri Instagram hari igenzo rya 16 ukwezi kwa gatandatu muri 2010 hama kiza kugurwa na Facebook muri 2010 na kabishi nuko so hari yatubwiye feedback abantu bayikunze motivation bakakiriye neza cyane na Fernando yarayiririmbye muri concert aherukamwo arangurikira video abona ingene bariko bari mu ruziba bwana barayiririmba kabisa hahandi nyine banamubwira isubiremo ubwo rero urumva ko bayakiriye neza bari umugambi wa video uzohabwa ko performance nawe jewe nibaze yuko bose n'abantu banje jewe ni numva nyine byose bishoboka mugaje bise ama projet menshi ndashaka kuba convaincre tugakora clip erega nta gwango bafitanye nayo reka twuvuga hari amera nini ya performance ya mbere Fernando na ara performance ya mbere ino ndirimbo ni buraya nimba ntibeshi nimba atayindika imire utaratumenyesha ibiteramo yego ubona nta kiri giteramo cyo ngaha ni mirije mbega urayina amatariki le 19 le 2 na le 26 ibiteramo bitatu bitatu ni Belgique na Suisse na Allemagne Ubudagi Ububirigi n'Ubuswisi Geneve mu Buswisi niko twabuze twumva Ubudagi yego Ubudagi hamwe n'Ububirigi ngo hano wadusabye mokenza amakuru yiwe natuje tumutumira kundwiza ngira muzo muragenda 19 mundwiza muzogenda ngamba 17 gutyo tuzoraba nawe tumwe platform ayagire nabo bakunzi hari ibyo kwibonekeza sometimes kwarinje mugabo si benshi rero yarutanga cyazogenda Canada mugabo hari umuntu yambwiye mu gitondo ati ku munsi nyine wogenda ati namonye mu kigobe kandi yarangiye atako yagenda sinzi ko yavuze visa y'umwana sinzi ko n'aba face byamaze gutungana byaratunganye Imana munagabo na president yobura visa birashoboka kuko president nta visa baraba dossier watanze irimo amanyanga ntabyo ngo na ambassadeur n'umugezi dossier umuzungu ikintu bagutumye habuze muri kintu na kimwe bica biba nibaza ko n'abatwara byose bakabangira ko peut-être kesha abantu babana ko agiye muri Australia uragatwasura agenda bavuga ati wowe ntazogaruka ko wagarutse rero jewe kwera ntakora muri ambassade iyo dossier tuye kubera hariho n'abantu benshi baba barzungurutse isi yose akagenda agatwara dossier bakamwanki hari igihe ubisinya akaba yabyukanye ibivumvura nyine akavuga ati mbega bashe muri make ndamwereke yuko okay uyu yarazungurutse hano hose na situation bancaire afite amahera menshi adashoboka naje ntarakorako reka ndamwereke nandi cyo ndamurusha muri make rero muri make dufate ko B-Face turamubona aragenda ni muzeo marero tu uzogaruka inyuma y'Ububirigi n'Ubudagi hamwe n'Ubuswisi hari muganya burunga wahero reka dusangize biko arakunda kuganira n'abanywanyi hariya umwaka ugiye kurangira umwaka tuzoranya n'itubleseze nini project canke
hapa tunafunga mwaka. Umugwiza nzoba hindi. Jay yabwiye Wow. oya iyi ni projet kandi burya yavuga mu yatuvuye ko misanga yewe ni accident ubundi je turyoheye mu gisanga yabaye byiza ni ntabwo ari ibintu kuri mugabo nzocinda baha video rero ubu yindi ndibintu inzobye nyene bro jewe ikintu nazize ari mwumva ivyo muziki niho nzogira pause mugabo ivyo ntiwurimwo